Umutekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu no mwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuzavugaruka hanene ko ariko aravugwa mu bisata vyinshi bigiye bitandukanye yo bigisata c'umutekano ndetse tukaza kugaruka no ku bihano vyafatiwe igihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka ku ngingo z'igenzi zikurikira. Guhera mu kwezi kwa Kigarama umwaka uheze w'2023 nibwo hatanguye kuvugwa ibitero vy'umuhari REGIDESO mu gihugu c'u Burundi. Mbere bimwe bikaba vyarakozwe mu Buringa, ibindi navyo bigakorwa mu Gatumba. Aha rero ibi vyose vyavugwa yuko hari abari mu gisata c'umutekano baba vyinyegeje inyuma, abandi bakavuga ko koko inzego z'umutekano kuri ubu zitakipanga nkuko vyahora, kuko abasoda benshi barungitswe mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku masezerano yabayeho hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Inyuma y'ivyo bitero hari igrenade zagiye ziratogwa mu gihugu mu bice bigiye bitandukanye. Mbere hari nezatowe mu isoko mu kazu ka REGIDESO hamwe no ku isoko yo mu Buyenzi. Kuri ubu rero hari nibivuga yuko ku kazu ka REGIDESO nanone karaye gasenywe n'ibombe ku Musaga. Ivyo bikaba vyaraye mu ijoro, vyose tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Turabe ico inzego z'umutekano ziriko zitangaza kuri iyi grenade yoba yaturikanye aka kazu ka REGIDESO. Tubibutse ko n'ahandi hasanzwe grenade zitatu n'ubundi naho hari ku biro vy'akazu ka REGIDESO. Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Imbere ko tuza kubageza ko ino nkuru irabana n'igisata c'umutekano, ariko reka tubanze tubabwire ibihano vyafatiwe igihugu c'u Burundi. Ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi FEBABU ryarahagaritswe, rikaba iyo vyimfata kibanza kuri uyu wa gatanu. Yakaba ari ingingo y'ishirahamwe y'urwo rukino ku mugabane wa Afrika FIBA. Ni nyuma yaho umurwi wa Dinamo wankiwe kubandanya ihiganwa ryari ko ribera mu gihugu ca Afrika y'Epfo muri ntwarante guheze. Imvo akaba ari uko wanse gukina wambaye umwambaro wanditse ko Visit Rwanda, izina ry'uwashigikiye izo nkino. Biboneka mu ikete ryandikiwe urongoye FEBABU. Umunyamabanga mukuru wa FIBA abona ko ngo habaye ukurenga ku mategeko, akarorero ngo kuba mu rukino rwa mbere umurwi wa Dinamo waranyegeje ahanditse Visit Rwanda binyuranye n'amategeko agenga ihiganwa. Akibutsa kandi ko abarongoye FEBABU aribo basavye ko utohirahira ngo ukine wambaye umwambaro uriko ivyo vyandiko, ariko iryo shirahamwe ngo rirafise ikiringo co kwisigura canke kugira ico rivuze kuri iyo ngingo hatarenze kwigenekerezo ya 2023 ndamukiza uyu mwaka w'2024 mu kurindira ingingo zizotomora ibihano. Umwigisha wa kaminuza nonose ivyigwa vyo kwinonora imitsi asigura ko ivyo bihano vy'imfata kibanza vyafatiwe ishirahamwe ry'urwo rukino mu Burundi bizotuma butitabira amahiganwa mpuzamakungu. Ikindi kandi abarongoye ishirahamwe ngo ntibazosubira gutumirwa mu manama mpuzamakungu. Celestin Mvusebanka amenyesha ariko ko Uburundi buzobandanya butunganya amahiganwa abera mu gihugu hamwe n'ibindi bikorwa bitari ku rugero mpuzamakungu nk'uko abivuga. Mbere ko tugaruka ko yariko aravugwa mu gisata c'umutekano n'ayandi yose abariko aravugwa, ufyonde subscribe canke saboni niba utari wafyina ko kugira ngo toje cikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhoza TV mwayikaze mwidonido yano makuru. Nkuko ratanguye mbibabwira mu mfunyafunyo, akazu ka REGIDESO kare gasenyuwe n'ibombe ku Musaga. Kuwa gatanu mw'ijoro ry'uwa gatanu rishiri ijoro ry'uyu wa gatandatu akaba ari kwigenekerezo ya 12 rishiri igenekerezo ya 13 ndamukiza uyu mwaka w'2024, akazu k'umuyaga nkuba ka REGIDESO kacitse ubunywenywe inyuma y'urwamo rw'ivyaturitse. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu bo muri iyo zone iri mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura bo bavuga ko babonye ibintu bimeze nk'ivyuma biguruka mu gihe havuga ico kintu cyari kimeze nk'umuturagaro hafi y'ikambi bita Muha. Ikinyamakuru caronse iyi nkuru bwa mbere cyo kiravuga ko ako kazu kahora gafasha gutanga umuyaga nkuba muri ivyo bice byo mu manuko bw'igisagara
kuba muri ivyo bice vy'ubumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ko bakahitanywe n'ibombe yatezwe n'abagwanyi b'umuhari REGIDESO. Nkuko vyagiye biravugwa, hari bamwe bariko baravuga ko ari bombe yaturitse, abandi bakavuga ko habaye pane ibiturika habaye pane yaturitse kurya kw'ibombe hose, ngo vyabaye sama bombe, ngo bamwe bariko barabesha. Gusa nanone igihari nuko hari nkuko twabibagejeje ko makuru yacu yagiye arabanza n'ibiganiro twagiye tugaruka ku bitero vyagiye birakorwa n'umuhari REGIDESO mbere naho bamwe bagiye bibaza ko aba bakora ibi vyose mu gutagaranya amabombe mu gisagara ca Bujumbura ndetse no kuyatega ahantu hahurira abantu benshi canke se ahantu haba igikorwa kigirira umumaro abenegihugu benshi, ngo vyoba vyarimonogoje cane. Bamwe bakavuga ko hari n'abikekwa bwose mu nzego z'umutekano ko bakorana n'abagizi ba nabi, ngo bashaka kudodobereza umukuru w'igihugu kugira ngo n'ubundi bigaragare ko abasoda yarungitse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ari ingingo yafashe yibeshe cyane. Ni mu gihe abahinga mu vya politike ndetse n'umutekano bavuga ko n'ubundi mu gihe aba bose binyegeje muri izi nzego z'umutekano, bivugwa yuko badodobereza umukuru w'igihugu batari bafatwe ngo bakubitwe intahe mu gahanga, n'ubundi ibintu nk'ibi bizoguma vyibonekeza. Tukiri kandi mu gisata cy'umutekano ariko gifise naho gihura n'igisata cy'ubutungane, umugabo n'umugore hamwe n'umwana wabo w'imyaka 2 baraye mu bitaro inyuma y'amahiri bahuraguye n'abantu bari bigize nk'abajejwe umutekano muri zone ya Buyenzi. Ivyo vyabaye mw'ijoro ryo kwigenekerezo ya 11 rishigenekerezo 12 ndamukiza uyu mwaka kwibarabara rya mbere hafi y'urushengero rwa Pantikoti muri zone Buyenzi muri komine Mukaza ho muri meri ya Bujumbura. Nkuko vyiganwa n'ababibonye bikanashimangirwa nabo baraye bakubiswe, ngo hari nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro zirenga gato, aho uyo mugabo yakubiswe ariko arashwara n'uwundi bari bavanye mu kirabo. Umukenyezi wiwe rero ngo niho yaza gutora umushinga nawe we ngamutahane, hacaseruka abagabo babiri bigize nk'abajejwe umutekano barengera kuri uyo mugabo barahondagura n'uwo mukenyezi wiwe n'umwana imugongo, barajaniranya babasiga ari intere. Ngo mbivugwa uwo mugabo niwe yababaye cyane, nayo impuzu umukenyezi yayambaye ngo nizo yarahekesheje umwana zatabaguritse. Ngo baciye rero banyarukanwa ku bitaro vyitiriwe Prince Jean Charles, akaba ari naho baraye baravurirwa. Uwo mukenyezi yakubiswe yavuze ko ubamagara yiwe n'umwana adasinzikaye ariko umugabo we aremvye. Umukenyezi rero agasaba ko yosubizwa agateka kiwe kuko yakuwe impuzo, umugabo we akavuzwa ndetse agahabwa n'amafaranga yo gusuma kuko wahora umusumira ari ku musego. Abo bakubaguye nabo ngo bagakurikiranwa n'ubutungane. Hatungimana Asmani, umukuru wa quartier Buyenzi ya mbere, amenyesha ko ayo makuru yaronse kuri telefone kandi ko bakoze ibintu vy'ubutabazi. Muri raporo yaronkejwe rero ngo abo bantu bo baraye mu gasho ka zone Buyenzi, ariko ngo mu gatondo ntabo yabonyeyo. Akamenyesha ko agiye kubikurikirana kugira ngo arabe uko bimeze hama bige ico bokora. Nubwo biruko kandi uwo mukuru w'iyo quartier arahimiriza abarongoye ko bokwirinda kunywa bakarenza urugero kuko ariyo nyanduruko ya vyose, akabahimiriza nyabona ko uwo mwanya wo kuja mu nzoga bawushira mu bikorwa vy'iterambere ryabo nk'uko bivugwa. Reka kandi ano makuru yacu tuyabandariza mu gihugu ca Kenya mu kambi ya Kakuma, aho hahagaritswe imfashanyo zigenewe impunzi 1,600. Harahagaritswe imfashanyo y'amafaranga yagenewe impunzi haraheza amezi 3, hakaba kandi harindiriwe gutorera umuti ubusuma buciye mu mayeri ko yo ku mamashini ya bwonko zibanki. Abategezwa kuronka ayo mafaranga bakaba basaba ko vyotorerwa umuti kugira ngo amafaranga yabo aboneke vyihuse. Kubwizo mpunzi inkurikizi ni nyinshi cyane, zikaba hanini ari inzara mu miryango. Uti abana banje basige bapfungura rimwe ku munsi, naho nyene kenshi ndabaha umusururu. Jeho sinibuka igihe mperukira gupfungura. Bikaba byavuzwe n'umuvyeyi wagaragaye ku ivuriro rya Kakoma, yari ku murongo muremure uriko abavyeyi bafise abana bagwaye kwashi bamaranye igihe kirekire.
Iruhande yiwe kandi hari abavyeyi bazanye abana batarwaye kugira ngo baronke gusa igikombe c'umusururu kandi ugenewe abagwaye. Abaforoma bavuga ko ibintu vyifashe nabi mu mavuriro yose yo mw'ikambi ya Kakuma na Korobeye aho isanzwe yegukira. Ngo n'inkurikwizi ry'ibura ry'imfashanyo y'amafaranga HCR yahora impunzi bicishije ku ikarata yo gutorera ko muri banki bagaheza bakagenda gutora mu madandarizo ivyo bakeneye. Haheze hafi amezi 3 iyo mfashanyo itaboneka. Ngo bitumwa nuko HCR iriko irahindura ibiharuro kabanga vyo gukoresha iyo karata. Inyuma yaho isangiye haba ubusuma buciye ku mashini nyabwonko hakoreshejwe iyo karata. Abasuma bakoresha uruyeri ngo barinjiye mu buryo bw'ubuhinga bwa none muri zo mashine za banki, baraza baragenda mu mabutike baratora ibintu bigize banye nayo makarata nk'uko tubikesha abakozi ba HCR. Impunzi rero zirenga 1600 zikaba zarakozwe ko nuko ibintu vyifashe. Ni mu gihe abakozi bavuga ko igikorwa cyo guhindura kabanga gishobora kumara umwanya munini kurusha uko vyari biteguwe, bikaba kandi ngo bifise ingaruka nyinshi mu ngo nk'uko babivuga. Mu ndwi iheze impunzi zarugararije ibiro bitangirwa ko ayo makarata, HCR nayo ikaba yarabasavye kwihangana ikibemera kunyarutsa igikorwa. Abarindire iyo mfashanyo basaba ko vyonyaruka kandi ko amezi y'ibirarane bazoyaronkera rimwe ku makonti yabo. Ikambi ya Kakuma kabirimwo impunzi zirenga 200,000 mu gihe harimwo 25,000 vy'abarundi. Aya niyo makuru rero yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujishikane nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo batoja bacikanwa nibiba biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure. No Muza TV Imana ibahezagire.